Ico twama tuzirikana mugambwe w'abadasigana kuri nyakwigendera Perezida Ntaryamira, yari umukuru w'igihugu akunda ibintu biri ku rutonde, yipfuza ko igihugu inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye igihugu caciye kijamwo ubwicanyi, akajagari, haba mu bajejwe umutekano, haba mu bakozi ba leta ku kazi, haba ahantu hose. Ikintu ca mbere yari yashize ku muzirikanyi kandi yipfuza ko abarundi borangura ko ari uko hagaruka urutonde mu vy'intwaro ibereye, mu vyo ku kazi, aho abantu babanye, cane cane akifuza ko abantu babana neza atawusimbira ku wundi. Cane cane tukazirikana ko yagomba ko igihugu gisubira ku rutonde kuko cari cagiyemwo akajagari kenshi. Ico gituma rero yari yashize imbere avuga ati hajeho discipline, abantu mwemere dogwanire amahoro nuko igihugu cotera imbere inyuma y'izo ngorano. Rero dutegerezwa kuguma twibuka ivyo bintu, yipfuriza Uburundi ko bwoja hamwe, abarundi bakaba umwe, intambara igahagarara, tukaraba amaso turaba imbere inyuma y'ivyari bihejeje kuba. Kandi yari umuntu akunda amahoro kuko murabona ko no kumugandagura bamugandaguye avuye gushigikira ibiganiro vy'amahoro vyahuza leta y'u Rwanda n'imigwi bagwana ico gihe. Murumva ko yashira n'imbere ko naho mu Burundi hari intambara ko atoreka gushigikira akarere k'ibihugu bigari, ko naho vyo nyene bironka amahoro. Yari umuntu yakunda amahoro. Ivyo tuzokwama tubizirikana cane cane kubwo rupfu rubabaje k'umukuru w'igihugu yapfiriye mu kindi gihugu. Ni ibintu vyari biteye ubwoba, ariko kandi dutegerezwa kwama tuzirikana rwose ko yaronka akanya gakwiye ko gutwara iki gihugu, ko twari kumubonamwo izindi ngabirano nyinshi. Ariko naho bitari uko, nituraba ivyo yipfuza uno musi tubandanye tubirangura.